wetu 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 twigishe nkuko Pawulo yigisha abigishwa biwe akabasigira n'ugwete. Musubitse inyuma. Twigishe nkuko Pawulo yigishije abigishwa biwe. Mbega biremewe kwicara ku magadeni canke ntivyemewe n'umuntu gupusha? Umbajije ikibazo ciza cyane. Runo gwete ndagwandikiye amagadeni nongenda gwandikira abapushayi n'abanege. Kendi bobwira abanege n'abapushayi n'abaje mu magadeni ati mbega muzogeza ryari guhangana na leta? Misi yose muhangana n'igipolisi cyo igisirikare ariko nta musi n'umwe muratsinda. Mbega kumurumage ni vyiza. Ndakeka wa mugore mbise mvuga ijambo ndakeka vyemewe. Oya Ndakeka umugabo yo barunwa ahubwo akwiye gutema reka sinchomba urarunwa. Umugabo ndakeka yo bari umucomaye ukwiye gutegwa amabu ukwiye gutegwa amabu. reka se ndi umucomaye. Uri umucomaye mwigisha urashobora kumurusha n'icunzwe. Nimumureke umurekazi Pipiro we reka nakubwira ikintu kimwe, kunywa ibiyobyabwenge ni bibi bizokugira nabi. Genda guhera uno munsi ubwire amagadeni yose ko bitemerewe gusubira gukorana hari hanze, kandi ubwire abapusha ati mbega mwebwe muzogwana na leta mwongere mugwane n'Imana. Wongere ubwire abanywara umogi n'abanegera ati nimufate umwanya mukore mupapa no kunywa ibiyeramuto by'ukuri no mwabana b'Imana. Ngiye guhebura umogi ntuzusubire inyuma.